zari tariki 30 z'ukwezi kwa Ndamukiza mu 1997. Igitondo cari igitondo kitoroshe, igitondo c'imvura n'igipfungu. Hari mu gaturuturu isaha 11 z'ubuca. Imvura yari je. Muyo mwanya abanyagihugu bumvise amasase y'urutavanako kuri seminare ntoya y'Ibuta. Ico gihe abanyagihugu ntibari bazi biriko biraba, ariko abanyeshure b'Ibuta bariko baragandagurwa bunyamaswa. Abanyagihugu bari ku mitumba ihanamiye seminare ntoya y'Ibuta. Igikonyozi cari cinshi, banyagiwe bariko baratetemera. Aha ndavuga bari mu micungararo y'Ibuta, Muzenga, Kavumvu, eka mbere n'abari Nyabigega canke Rubanga, mu micungararo yaho hose. Ubwoba bwari bwabatekeye, bazi yuko bapfuye. Twohava tuvuga vyinshi mbere tutazi ngo kuko inda uyibaza uwayirayeko. Hariho abari ngaho uwo musi, eka mbere hariho n'abacitse kw'icumu babonye ibintu neza na neza uko vyariko biragenda. Nibo botwiganira idonido ry'ingene vyagenze. Nkuko twababwiye, aha ni kuri seminare ntoya y'Ibuta. Reka twumvirize intahe z'abari bahajejwe, no kuvuga bari bahari, batubwire ingene iryo bara ryaguye. Ubu ni Patiri Zakariya, yari umuregtere w'abo banyeshure b'Ibuta. Aha yariko araduga ku gasozi kari hakurya ya seminare y'Ibuta, atubwire ingene vyagenze. Ati seminare ngiriya murayibona. Ati ico gihe seminare yarimwo abanyeshure 245. Ati imisi yose ya gatanu Myeranda twaravana umusaraba hariya muri seminare tukawuzana ngaha. Ati abanyeshure barahimbagwa cane no kuzana uwo musaraba, bakaza kuwushinga ngaha, bakawushinga aho hejuru kuri uwo musozi. Mu nyuma niho twibutse yuko uwo musaraba watwibutsa yuko dutegerezwa kumatana na Yesu Kristo canke Yesu Kristo. Uko kuntu abanyeshuri bahora baza kuri uyu musozi bakahashinga umusaraba bahasengera, aho nyene abaroberi niho baciye bashinga inkoho kugira ngo barase ku baseminariste. Cane igihe babona abanyeshuri basohotse muri dortoir, baciye batumbereza ku banyeshuri bo muri cycle inférieur canke abanyeshuri bo mu gice ca mbere. Baciye bashira kuri automatique, hanyuma abanyeshuri baca mu madirisha bariruka. Basimvye baciye ku madirisha yo ku rundi ruhande. Ubu ni Merasi Ingabire y'Imana yacitse kw'icumu ico gihe, aratubwira ingene yarokotse. Ati twari tuzi yuko abo bagwanyi bari hafi y'ishuri. Ati Dr. Zakariya araturemesha, aratubwira yuko tutogira ubwoba, aratubwira ko abajejwe umutekano aza kuba ariho bari. Ati turasenga turaja kuryama. Ati mugabo dufise ubwoba. Ati niko kuza twumva inkoho zitanguye kuvuga. Ati twaragize ubwoba bwinshi. Ati twaciye tumena idirisha duca dutangura gusimba. Ati ariko abo baroberi bari mu bice vyose vya seminare. Muri seminare hariya hakurya ku musozi hose niyo bari. Turabandanya twiruka, mugabo dushitse hepfo ku ruzi duca dusanga abo bagwanyi badutegereye. Baca baratwambura impuzu, baca batangura kudukubita, baca bazana ibipanga kugira ngo badutemagure, ariko duca turiruka kugira ngo bapfume baturasa ntibadutemagure. Au lieu de nous tuer avec des couteaux, il vaut mieux nous fusiller. Ubu yari mu birutse bahunga, ariko reka twumvirize ingene vyari bimeze muri rusangi muri seminare. Ati bari bashwaye ngaha hose, hanyuma bamwe rero baca baja muri dortoir y'abanyeshuri. Ati bari ngaha muri iki kibuga mubona. Ati ngaha muri iki kibuga hari amamitrailleuses arenga 20. Ati kandi ayo yariko ararasa kugira ngo ntihagire n'umuntu n'umwe yohava aza gutabara. Ati baca ngaha burira hejuru muri dortoir y'abanyeshuri barara. Ati abatari bake baciye barangurura hariya muri dortoir y'abakuze. Ati abandi nabo bakeya baca bagenda hariya muri dortoir y'abakiri bato. Bashitse ngaha, muankadrere wabo yajyama ngaha aca yugurura umuryango kugira ngo arabica ikiriko kiraba.
aca asanga bugururiye ku muryango. Ati bantegetse ko noca nguma nuguruye uwo muryango, ati ariko jewe naciye ndawugara n'ingoga na n'ingoga. Ati ibyo byarambabaje gose uko numva abanyeshuri bariko baraboroga mu gihe bariko barabica. Ati urumva ntaco nari gukiza kwari ukunyegera nyene. Ubu ni patiri yarokotse muri abo banyeshuri bo muri cycle inférieur, aratubwira ingene vyariko biragenda. Bamaze kudushikira aho twaba, urumva nta muryango twategerezwa gucamwo kandi umuryango wari umwe gusa. Ati rero tumaze kubona ivyo twaciye twinyegeza munsi y'ibitanda ngaha muri iki cumba co hirya. Ico gihe abagwanyi baca barababwira bati va munsi y'ibitanda, abahutu baje harya, abatutsi baje harya. Ngo baca bababwira bati barabahenze basha. Ngo baca baravugana hagati yabo bati zana ivyo bipanga tubatemaguremwo ibice. Baje ngaha rero twari twinyegeje munsi y'ibitanda, baratugirira nabi, bararasa, barica, mbere bamwe twari kumwe ngaha baca baratubwira bati mwese nimuze mukoranire hariya. Ati hariya ico gihe nta bitanda vyariyo. Baca baradukoraniriza hariya aho twagiye twese tudugije amaboko hejuru. Baca badukoraniriza hajya rero ahantu hatari ibitanda. Wico gihe abanyeshuri baca batangura gukubita igisabisho bavuga bati data bababarire kubera batazi ico bakora. Ngo baca batangura gusenga, barasenga. Ngo basenga basaba ikigongwe Imana. Basengera abo bicanyi kandi bongera basengera amahoro. Bamaze kubisubiramwo kenshi ngo bivangura, abahutu baje ku ruhande, abatutsi baje ku rundi, abanyeshure baranka. Atumwe aravuga ngo reka dupfe nk'abagabo ntiducanemwo, kubera ntitwabona ikintu na kimwe cotuma twivangura. Twaciye tuguma dufatanya amaboko, turafatana amaboko gose nk'ikimenyetso c'ubumwe, nk'ikimenyetso c'urukundo. Umukobwa biboneka yuko yari umukuru wabo, aca yaka inkoho umugarde koro wiwe, aca ayishira kuri automatique, arasa kuri baba seminariste. Bose baca bagwa hasi, wa mugarde koro wiwe nawe yari afise grenade mu maboko, aca arayugurura ayibakubitamwo. Ya grenade iraturika ikikubita abanyeshure ku mpome, amaraso atarukira hirya no hino. Baheje kudukubitamwo iyo grenade, barashize kuri automatique baturasa kugira ngo barabe yuko twese twoba twapfuye. Baca barasohoka, hanyuma baca barasubira barinjira. Barabona abagisambagirika, baca barasubira barabahohosha, barabarasa. Bobo bavuye ngaho bazi yuko twese twapfuye. Baca barasubira gusohoka. Hariho abanyeshure bagerageje ngo bagiye gutabara bagenzi babo, abo nabo baciye babicana n'abandi. Hariho n'uwishwe n'inkoho bari bashize ngaha yitwa Miyaya, ikimuhimburamwo kabiri acarapfa. Ubu ni patiri Leopold Mvukiye, akongera akaba n'umwigisha kuri seminare y'Ibuta. Aratubwira ivyabo banyeshuri bapfuye ingene bari bameze. Ndashobora gushinga intahe aba banyeshure ivyabona vy'akarorero. Batanze ubuzima bwabo, baremera amaraso yabo araseseka, mu ntumbero yo kudahemukiranira, kwerekana ubumwe, eka mbere n'urukundo. Ni vyabona vy'umuvukano w'ukuri. Aba banyeshure, abahutu n'abatutsi, bose baryamye ngaha. Baryamye muri zino mva mubona ngaha. Patiri Dwarudo Nkeshimana ati ntamvo nimwe tutobababarira. Ati ahubwo kubababarira ni ikimenyetso cyo gushigikira amahoro mu gihugu cacu, mbere no kw'isi yose. Ati kuko ikigongwe gikiza twebwe twakomeretse ubwa mbere. Ati mbere ababikoze boba bakiriho gushika n'ubu baje, bati ni twebwe twashesha amaraso kiriya gihe, ni twebwe twabateye kiriya gihe, twogwana mu nda. Genda ntashimye
oya sino byubahuka. Reka twumve mu bari muri cycle supérieure nabo ingene vyagenze. Ni ukuvuga ngo abanyeshure bisumbuye. Ubu nawe ni Jeanne Paul Bironkwa, umumenyesha makuru ico gihe niho yiga. Ati uwo munsi mu gitondo twagize twumva urusase ruvuga, turamenya yuko dutewe. Tuza tubona barinjiye muri dortoir. Ikintu batanguye kuraba aharyama abanyeshuri bo muri uw'11 mu biharuro. Ati bararaba yuko twoba tukiri ngaho, mugabo twaza twahavuye. Baca babandanya barondera muri dortoir aho twoba turi. Baca badusanga aho abo mu wanyuma baryama, abo muri première. Baca batangura kutubwira ko twokwivangura, abahutu bakaja ku ruhande, abatutsi bakaja ku ruhande, ariko turanka. Baca batangura kurasa munsi y'ibitanda. Aho muri uwo mwanya hariho abaciye bapfa. Aha novuga nk'uwitwa Jimmy Muregwa, niwe yiryama mw'ico kibanza. Baca bararasa mw'uwo mwanya nyene n'uwitwa Prosper nimubona. Natwe baca baradutwara ahantu hatagira ibitanda. Baca baratwegeranya turi twegamiye uruhome. Baca bagira umurongo baturabisha kw'inkoho. Baca batangura rero kurasa. Aho bashize inkoho kuri automatique. Aho barashe nk'iminota 30 badahagarika. ya danje wampaye inka. Aho baca basubira bakarasa mu mutwe kugira ngo barabe neza yuko upfuye. Imana ni nziza, yaragombye yuko bamwe bavamwo bakarokoka. Muri iyo dortoir twari abantu bashika 80. Urumva hapfuye abantu 40 muri twebwe. Urumva muri uwo mwanya hapfuye igice c'abari ngaho. Muri abo 25 bakomeretse cane. Hariho rero n'abandi 10 batigeze bakogwako n'urusase. Abo bagwanyi bo bagomba yuko ata muntu numwe yosigara muri iyo dortoir. Abo muri cycle inférieure bo barashoboye kwiruka barahunga. Ariko twebwe twari ngaho muri supérieure nta kuntu na gutoya washobora kwiruka. Nko mu masaha 5 abo baroberi baca barava ngaho baragenda. Muri abo bakomeretse Jeanne Paul yarimwo yarafashwe n'amasase atari make. Aho yamaze umwaka urenga ari mu bitaro. Bandashe insase 3 mu kuguru kw'iburyo. Barandashe no mu bice by'umutima, ariko Imana ishimwe umutima ntiwashikiriwe. Hariho n'izindi bandashe zaciye mu ruhanga. Ariko urumva nari ngaho nuzuye amaraso. Twese twari twuzuye amaraso, ntiwashobora kumenya uwapfuye n'utapfuye. Hajya abantu bose ntibamari babi. Uwo musaraba w'ubururu mubona wanditse ku izina rya Nifasha n'uw'umuroberi yari ngaho, yishwe na bagenzi biwe kubera ko avuze yuko boreka kwica abo banyeshuri. Baca baramugarika. Bari amavubi. Abo bamaratiri bapfiriye umuvukano rero baciye bashushanywa ngaha mu rusengero. Murabona ingene basa. Murabona igicapo ca Yesu canke ca Yezu ari hagati yabo bamuhagatiye. Ubwa mbere twari tuzi yuko ikibanza cabereye mw'ibara, ariko ubu ikibanza cahavuye kiba ikibanza c'ihuriro, ikibanza cyo gusengeramwo. Buri mwaka kuri no tariki abakirisu bahurira ngaha kugira ngo basenge. Nikibanza nizera ko n'abakoze iki kibi umunsi umwe bazoza bagafukama bagasaba imbabazi. Mu ntumbero yuko nabo nyene bakira. Sinkekeranya ko kino gihe bamerewe nabi gusumvya abo bagiriye nabi, kuko ndibaza yuko iyo bibutse ivyo bakoze ngaho ibuta
naho batarabivuga nibaza ko bicuza. Urabarongoye rero yarababwiye ati nimuhagarike kurasa, hagarika ntitwice abiwacu. Ashatangura ategeka abanyeshuri ati nimusohoke muve munsi y'ibitanda, abahutu baje ngaha, abatutsi baje ngaha. Abanyeshure baruma nk'ibiti, nta numwe yakuye ku munwa. Ubu ni Karitere Ndayisaba yiga mu mwaka wa nyuma, aratubwira ingene vyabagendeye. Twebwe ico gihe jewe twari kumwe na mugenzanje twinyegeje munsi y'igitanda. Uwo murobera amaze kuvuga ngo twivangure, jewe na mugenzanje twaciye dufatana amaboko cane turi munsi y'igitanda, turagumbirana n'inguvu. Jewe na je ntavyo ntahura, ahubwo nibaza yuko zari inkomezi z'Imana. Uwo muroberi yarasubiye aratanga itegeko ubwa kabiri ati nimwivangure, ariko turanga. Arasubiramwo ubwa gatatu ati nimwivangure, abahutu ngaho, abatutsi ngaho. Aca aravuga ati kubera mwavyanse tugomba tuzana ibipanga tubahimbaguremwo ibihimba. Twumvise iryo jambo twese tuca turava munsi y'ibitanda tugenda twese, ariko tugenda mu kigwi kimwe, ntitwigeze twicamwo utugwi. Yaciye amera nk'udisize ngaho, aca ku muryango arirotira, aca yugurura grenade, aca anuga muri wa mugwi twarimo. Jewe grenade yaciye inkomeretsa ku kuguru, urumva jewe naciye nguma ngaho, sinasubiye kuva ngaho. Aho rero ndasenga nsaba Imana, kuko nari mbonye yuko ubuzima bwanje bugarukiye ngaho. Ndasenga mvuga dawe wa twese uri mwijuru, nsubiramwo ngirane. Ariko narabona yuko naho ndiko ndasenga imibabaro iguma iba myinshi, ugutotezwa kwarabandanya. Hanyuma ubwa kabiri nihoho urusase rwaciye ruca mu kwaha. Ndavuga nti none Imana iranyumva canke yagiye mwikonje. Ndiyumvira nti none ibintu birahera gute? Ariko naho byari bimeze uko naguma nsenga. Hariho abantu rero bagize amahirwe ntibashobora gufatwa n'amasasi, urumva bo ntibari bakomeretse. Abo rero nibo baje gusubira kudufasha. Twebwe muri seminare nta bintu by'amacakubiri byariho, twese twari abagenzi. Aho harimwe abahutu n'abatutsi nk'uko babivuga. Abo vyitwa ko tudasangiye ubwoko nibo bamfashije. Umwe muri bo yitwa Jiriberi, yakuye ikoti yiwe yari nziza cane, aca arantekera, antekeza ya koti nariko ndava amaraso. Ivyo bintu vyarankoze ku mutima cane, n'ubu niyo ndavyiyumviye ndabona ukuntu yankunda. Mw'ivyo bihe amakuru aheze kuri televiziyo, nacamba akanya abanyeshure kugira ngo bashobore guhanahana ivyiyumviro ku vyerekeye ubwoko. Iyo bamwe canke abandi bapfuye ngaha canke hariya, bamwe mu banyeshure baca bihuta kuvuga bati n'abahutu babishe, abandi bati ahoya ahubwo n'abatutsi. Bamwe bakavuga bati abahutu nibo babi, abandi bakavuga bati oya ahubwo abatutsi nibo babi. Patiri Zakariya gaca tubwira ati ahubwo nta muntu ari mubi, mukeneye kuronka inyigisho. Je ngerageje kumviriza abo bana turiko turaganira, barambwira ikintu kibababaza ku mutima. Bari baronse umwanya wo kwikunkumura, wo kuyogwa, reka ndabivuga uko. Bari barutse ubwo burozi bari baratewe. Bari basigaye bafise ibindi vyiyumviro atari ivyo bahawe na base na banyina canke n'abavukanyi babo. Bari bakize ibisebe vyari ku mitima yabo. Ariko kandi ivyo vyari vyashobotse kubera amasengesho twagira. Ico gihe twagirana ibiganiro, narumva yuko abana biyugurura cane, baremerera mpwemu yera, baremerera mutima mweranda kabarongora. Bari bibagiye ivy'ubwoko bashizwemwo. Bari bazi yuko batakira abahutu canke abatutsi. Ubwa mbere bari bazi yuko abavukanyi, bari bazi ko abakristo, abarundi, abaseminariste. Bari bazi yuko bamwe muri bo bazoba n'abakozi b'Imana, abapatiri. Iri jambo rirahambaye cane, reka ndarishimangire
undi wese ariko aranyumviriza aryumvireho. Patiri aravuze ati bari barose inyigisho gushika yaho ata munyeshure yari akiciyumvira ko ari umuhutu canke ko ari umututsi. Ati ariko bari basigaye bazi yuko ari abarundi, ari abavukanyi, abakristo, abakozi b'Imana bo muri kazoza. Murumva aya majambo? Ati mu nyigisho twari twabahaye bari badashwe, bari barutse uburozi bahawe n'abavyeyi n'abavukanyi canke n'ikibano. Bari basigaye bafise umutima mushasha ukumva ko ari abarundi. Abarundi muri kino gihe turakeneye generasiyo y'abantu bagira umutima nk'uwo, umutima wo kutirata ko ari abahutu, ukutirata ko ari abatutsi canke abatwa. Dukeneye ko hobaho abantu bafise umutima ukumva ko ari abarundi, ko ari abavukanyi, abantu batahura neza ko atabwoko buri mu gihugu c'u Burundi. Kuko nukuri ugiye kubiraba abarundi twarari iryo shano ry'amacakubiri, twashizwemwo ishano ry'uko bamwe ari abahutu. Ngura turanga ati Imana ibababarire. Uwo munyeshure n'akanyamuneza kenshi aca aritaba Imana. Aha rero muhava mwibaza ikibazo muti none ico gihe iryo barajyagwa abajejwe umutekano bari hehe? Bari bahari? Hariho babanyeshure baca mu myimenyerezo y'igisirikare bamwe bita ba SMO.
ati twe bari batuzaniye abayesimeo, ati kuko nibo bari bahazi, ati mwijoro baragize irondo, ati turi kumwe n'abantu batandukanye bo ngaha mu micungararo, ati ariko rero baba esimeo bumvise amasase baciye bahunga nabo nyene. Baca umugani ngo amajambo aramegwa ntamagwa. Twumvise menshi, ariko reka nsozerere kw'iri jambo rya Patiri Mvukiye Leopold. Imbere yuko ndarivuga, reka mbanze ndabibutse yuko aba banyeshuri bari bahawe inyigisho, bakadahwa, bakaruka inyigisho mbi bari bararonse, gushika yaho ivyo vyagiye kuba batahuye ko ari abarundi, ari abakristo, ari abavukanyi, atari abahutu canke atari abatutsi. L'unité pour laquelle nous nous sommes battus, est-ce que vous êtes en train de l'entretenir, de la chercher, de la consolider? C'est à nous de répondre. Ati hamwe aba bapfiriye umuvukano wogaruka bakatubaza bati mbega ubumwe twapfiriye, umuvukano twapfiriye, ati ubwo bumwe namwe mwoba muriko murabugira, ati mwoba muriko murabukomeza nk'uko twabikoze, ati mbega ico kibazo twocishura gute? Iki kibazo nanje ndangirije ko mbaza umurundi wese. Mbega aba banyeshure bapfiriye umuvukano bakavuga bati twebwe turabarundi, ntiturabahutu, ntiturabatutsi, turabakristo, turabavukanyi. Mbega ibi ntitubirenga ko tukabandanya twirata ko turabahutu canke turabatutsi, ibi tukabirengako, ivyo bikagenda bibogaboga mu mitima yacu? Mbega aba banyeshure bapfiriye ibuta bagapfira umuvukano nta cigwa boduha? Aba banyeshure bapfiriye umuvukano barakwiye kuba inkingi z'ubumwe bw'abarundi, inkingi zo gusubiza hamwe kw'abarundi. Reka twubake urunganwe rw'abantu bakwirikiza iragi ry'aba bantu bapfiriye umuvukano, urunganwe rw'abantu batavuga ko ari abahutu, urunganwe rw'abantu batavuga ko ari abatutsi canke abatwa, urunganwe rw'abantu bavuga ko ari abarundi. Abumva bikwiye baturya kara. Birashoboka cane ko dushize amaboko hamwe, tugashira ingufu hamwe, tukagira bwa bumwe, tukagira urunani, ubwo burozi, iryo shano twariye turashobora kuriruka, twige kubaho nk'abavukanyi, twige kubaho nk'abarundi. Eka nabo baba barakoze ibi bintu, boba barakoze aya marorerwa, bariko baranyumviriza, nibige guca bugufi, basabe imbabazi. Imana nayo yama yiteguye guharira. Ico nico conyene kizokiza igihugu cacu. Reka rero tubandanye rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze.